umugwi wa kabiri w'ibibazo nashaka kubaza Evariste Ndayishimiye imyaka 3 n'igice igice ca manda amaze ari ku butegetsi hari ibintu vyamuranze bitandukanye n'abandi bakuru b'ibihugu batwaye ndavuga nk'amajambo ashikiriza ntitwigeze twumva umukuru w'igihugu c'u Burundi yemera ko ubutungane bwapfuye akerekana abapolisi ko bakora nabi akerekana abashikiranganji ko bakora nabi hari n'igihe yerekana ko n'abahanuzi biwe ataco bamumariye ayo majambo ntitwari tukunze kuyamenyera mu bandi bakuru b'ibihugu bagiye bararongora igihugu mbega vy'ukuri wowe imvugo z'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku bwawe uzakira gute ikindi naco igihe umukuru w'igihugu c'u Burundi yaza nk'uko nari nabivuze mu ntangamarara yaje yerekana ko igihugu capfuye mugabo kandi igihugu cari cishwe n'uwo yaraje gusubirira umuhisi Petero Nkurunziza nagira ndababaze mbega hari itandukaniro ry'intwaro ya Evariste Ndayishimiye hamwe n'intwaro y'umuhisi Nkurunziza vyoba bitandukaniye hehe ikindi kibazo kigira kabiri umukuru w'igihugu c'u Burundi igihe bari mu gikorane nuko ntibuka intara iyo ariyo yaravuze ko yifuza ko yopfa kubera ko abantu bamuhanze abantu bamuruhishije nagira ndakubaza ikintu coba ku bwanyu mubona kiruhishije umukuru w'igihugu c'u Burundi ku buryo yifuza gupfa kandi ari agishika ku butegetsi. Murakoze no kuri kano kabazo kagira kabiri nako nyine gafite ico gapfana gose naka mbere twaye duhereje dutanguriye ko kugurura kino kiganiro murambagije muti mbega amajambo y'umukuru w'igihugu ndayakira gute ni umukuru w'igihugu avuga amajambo tutigeze twumvana ubundi mukuru w'igihugu n'umwe mu Burundi hariho mbere n'abahora babiryosha kurusha avuga bati umupoza wa mbere umuntu wa mbere twavuga ati agwanye ubutegetsi bwa Ndayishimiye ni Ndayishimiye nyene niwe muntu wa mbere avuga ibibi by'ubutegetsi bwiwe kurusha n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndibuka ko nigeze kumwumva ariko aravuga ko Oricom atacikora kujya wa Oricom ivyo avuga by'ibiturire atavyazi ahubwo ko ari we azi kubivuga we nyene nk'umukuru w'igihugu ko ari we abivuga Oricom atacimaze ko yanabibwiye Gabriel Rufyiri namwumvise abivuze ko we nyene araje imbere y'ubutungane kavuga ko afise ubutungane budakora abacamanza ataco bamaze ko atazi ko ivyo bize ivyo ari vyo ubundi munsi akatubwira ko atagira abamufasha kavuga ko mu biro vyiwe hakora ibinebwe akavuga akasanga yavuze abashikiranganje biwe avuye ngaho akagenda agatuka abagwiza atunga ataco bamaze ataco bamufasha ko ari bo bamuzaniye amadolari none bariko barayamusaba yava ngaho ugasanga yatutse abandi aguma kurakuranya hama hariho abaramukiwe gutuka ni ikintu gitangaje amajambo avuga umuntu wese yari kuyavuga ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza bari kumufata nk'umwansi w'igihugu canke nk'umwansi w'ubutegetsi bwari buhari narijya noneho mu Burundi nyene atana amashirahamwe yigenga ari hagishobora kuvuga vy'ukuri mu Burundi akaba atari ibinyamakuru vyigenga bikivuga mu Burundi n'imigambwe itavuganwa n'ubutegetsi kabitinya umuntu vy'ukuri avuga ibitagenda mu gihugu ni Evariste Ndayishimiye umwumvirije ugira uti hariho Evariste Ndayishimiye abona ibitagenda mugabo ugasanga umuntu yogira ati mbega none umukuru w'igihugu nawe arihe wo gufata ingingo hamwe Perezida Ndayishimiye ahinduka ndamwituma activiste wo muri société civile ahandi agahinduka utavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe hanyuma asaba ibikwiye guhinduka hakaca rero habura uja ku ruhande rwo gufata ingingo wumvise ingene yidogera abakozi ba leta ari we abagena abantu barongoye inzego zitandukanye uriyumvira uti none ko ari we ugena abo bantu widoga kubera iki ni kubera ko utafashe ingingo zikura uwo muntu sinzi ko abantu bakurikiye ikiganiro cyabaye mu nama nshingamateka muri ino ndwi
abashingamateka batari bake baragarutse nko ku kibazo ca Onatel, baba abashingamateka muri CNDD-FDD, baba abashingamateka bo muri CNL kwa Gatongwasa, bose bavuga rumwe. Cyari ikintu gitangaje uwo munsi, ntabyo nari bwigere mbona. Bose baravuga bati ishirahamwe Onatel ririko riratemba, abaritwara bamazeho imyaka aribo baritemvya, ingene bagiye barakurakuranwa barazwi, atariko ntivyumvikana ingene abo nyene bariko baratemvya Onatel baguma ngaho atawubakorako, atawubabaza ivyo bintu, kugeza aho umukuru w'inamashingamateka atangura kwibaza ko hakenewe ibindi bihano bishasha vyo guhana bene nabo basuma no kubemeza ku nguvu ko bivye, ko arivyo vyoza biruta amategeko asanzweho. Iyo myidogo uriko urayumva, ukaca wumva umukuru w'igihugu wa mbere yidoga ivy'ubusuma biri mu gihugu, uca wibaza uti ni kubera iki abo bantu batwara Onatel bakihari, nimba n'inama nshingamateka yemeza ko ari abasuma, uwubagena akaba ari umukuru w'igihugu ntabakoreko? Ni biki ivyo bintu biri aho hantu? Aho niho namaze kuvuga ni Evariste Ndayishimiye ni umukuru w'igihugu agoye cyane kwiga, ni ntamufatwa. Ivyo avuga n'ivyo akora, ivyo avuga n'ivyo yumvira ni ibintu bitandukanye cyane. Hari bimwe bimwe umuntu abiravye mu myaka iza kumbura abantu bazonatangara kurusha. Akaroro gatoyi, ejo bundi naganiriye n'umuntu duheje kuvugana, duheje kumviriza President Ndayishimiye yagiye mu Kayanza. Mu Kayanza bumvirije iryo jambo yari yavuze, ico gihe yavuga ku bintu by'ubutare, aratuka ku rugero ruteye ubwoba abantu bimba ubutare hariya mu Kayanza. Aratuka nk'umuntu yitwa Mayondori, aramubwira ati ubutare bwagiye he? Ati mbona ashobora kuba ibijuju kugezaho mwiba mushira abandi. Ati ubutare bwavuye hano hantu bwarubatse amabarabara, aratondeka ibintu biba byaravuye muri ubwo butare. Ariko kumwe nkunda kuvuga nikurako, uyo muntu twaganira carambwira ati wumvirije ayo majambo wo kwibaza ko ari impinduka idasanzwe igira ibe n'ibintu ariko arakora, atariko hamwe womenya ko bishoboka ko be na Mayondori basangiye societe yo kwimba ubutare wotangara. Yabimbwiye uko ku buryo ntashoboye kuvyemera. Hari ivyemezo vyiwe yampaye, yarambwiye ingene abo bantu bakorana mu vy'ubutare mu Kayanza ni Muyinga. Hari ivyo novuga ngaha vyoca bituma uwo muntu afatwa, sinshimye kubishiramwo, ariko ayo makuru yarantangaje. Ingene uwo twabonye atuka ukuri hano Mayondori vyoba vyoshika be na Mayondori bakaba basangiye ca gikorwa cyo kwimba bwa butare, sinzi ico bagisigaye kugira dutangare kuri n'umukuru w'igihugu. Rero iyi mvugo yiwe ko nagenda yibona mu bindi bihe bitandukanye, ubu ndatanguye kubona ko bigoye kumumenya, ahubwo ari ukumutahurira muri rya jambo ryo guswahira. Ico yemera n'ico avuga birashobora kuba bitandukanye cyane. Ahubwo abantu ntibo kwitwararika amajambo, bo kwitwararika ibikorwa vyiwe. Umuntu agiye akaraba ingene umuryango wiwe uvugwa mu bisata bitandukanye bijanye n'ivy'ubutunzi muri kino gihe, hari ibintu bitanguye kuba kabaza umuntu yumvirije ibintu aba ariko aravuga. Rero no kuvyitondera, n'umukuru w'igihugu ku bwanje mbona ko agoye kurusha abandi bose twaronse. Rero muti aya majambo ndayabona gute? Kimwe nuko ari amajambo adategurwa, kenshi mpora mbona havuzwe amajambo atateguwe, amajambo ahako kucamo maramaza rimwe na rimwe. Wumvise umukuru w'igihugu avuga ati kumva hariho umuntu anywa champagne, arayivuga izina je ntazomenyereye, umenga avuga ko inaha, ati akubahuka akanywa iyo champagne kandi azi ko ari abana bicaye hasi mu mashure, ukaza uti nukuri n'igitangaza c'umukuru w'igihugu twaronse,
uyu nta nkeka n'umushahara wiwe ngira biramugora kuwakira mu gihe yoba azi ko abana bicaye hasi. Bukeye akaca asohoka ifoto ariko anywa ya winari nyene y'umuriyoni, agasubira ukabona imbere y'urwaruka rw'abanyafrika ti ntimuze musubire kwishimira imyambaro nka Gucci nka Louis Vuitton, ntimusubire kwambara iyo myambaro izimvye y'abanyaburaya, nta teka bibaha. Dutegerezwa gukomeza imyambaro y'ikinyafrika, niho Afrika izotera imbere, niho tuzogira aho dushitse. Aje kubivuga ukaca usanga we nyene yambaye ya myambaro yavuze ya Gucci, uko yabivuze nyene n'ivyo yaciye yambara. Nimba abantu bamukurikiye nk'ikiganiro yakoresheje urwaruka ejo mu ntara ya Cankuzo ahari ya masengesho, yakoresheje inama urwaruka yambaye ikoti ya Gucci isa n'ubururu, kandi ijambo rihanura urwaruka guheba kwambara izo mpuzu yari atanzwe zibiri zirayahera arivuze. Uwo mukuru w'igihugu wo mutahura gute? Iyo yavuze ijambo riba risigura iki? Abashaka gutwenza gusa canke kiba ari ikintu vy'ukuri yiyumviriye ko umwanya munini ashaka kwinjiza mu bantu? Ni gute wohanura abantu guheba kwambara imyambaro kanaka ariyo nawe wambara? Aho ntituvuze umukenyezi wiwe, aho ntacyo twobivugako, ariko ni gute umuntu akoresha izo imvugo itandukanye rwose n'ibintu akora? Umukuru w'igihugu dufise ntiyoroshe, amajambo yiwe ntiyoroshe kumenya ikiba kirimwo. Navuze nti n'amajambo rimwe na rimwe ashobora no kukwegera igihugu, kuko numvirije nk'amajambo yavuze uno musi, uravye mu misi iheze inguvu zarimwo zo kurondera gusubiza hamwe n'igihugu cy'u Rwanda. Kumviriza amajambo yavuze mu kiganiro kibazo bari bamubajije, nibajije umwanya mutari muto, n'amajambo yavuze koko aribwo butumwa ashaka guha u Rwanda nkuko yabivuze, canke n'amajambo yamutorotse hasohotse ishavu ako kanya acavuga ibyo atateguye. Yoba diplomasi y'u Burundi yari yamaze gutegura gusambura ivyo bariko barubaka n'u Rwanda, canke nagashavu kamufashe avuga ibyo atateguye? Kuko amajambo yavuze n'amajambo ateye ubwoba. Abateye mu Gatumba ntibaje bava ku rubibe rw'u Rwanda, baje bava muri Kongo. Hanyuma noneho hanavugwa vyinshi kuri ico gitero, sinza kubigarukako, birababaje. Akaca avuga ko abo bantu bahawe amahera, bahawe ibigwanisho, bahawe amabiro mu Rwanda, akarangiza avuga ko u Rwanda ruzogira ingorane muri kazoza. N'amajambo wumva asa yegereje cyane n'amajambo ya Perezida Tshisekedi wa Kongo, aho we yagira ati je nzotera u Rwanda. Nawe aciye bukeye bariko bafatanya ingwano muri Kongo akaca avuga ibintu bimeze gutyo. N'amajambo yegereye cyane yo kwa Tshisekedi. Umuntu yibaza ati ibi bintu umukuru w'igihugu yabivuze yabiteguye canke byamucorotse? Rero amajambo yiwe tuzoguma tuyumviriza gutyo, biragoye ingene umuntu yafata. Muti none mbega muca murabandanya, ko yatubwiye ko igihugu cyari cyarapfuye mu mpande zose. Uwari akirongoye nawe akaba yari Perezida Nkurunziza, bari banasangiye byinshi mu butegetsi, ntiwongeye koko namwita Sogo. None hoba hariho itandukaniro hagati y'ubutegetsi bwa Nkurunziza n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye? Ngaha ikibazo gikunda kuba iyo abantu bariko baragereranya abo baperezida babiri, nuko babagereranya mu bihe bidasa. Nivyo bica bituma abantu bihenda gose iyo ngereranyo. Bagereranya intango ya Perezida Ndayishimiye n'impera ya Perezida Nkurunziza, aho bawihenze. Kuko ugira ubagereranye neza ni mu gihe wofata Ndayishimiye amaze imyaka 15 ku butegetsi ukamugereranya na Nkurunziza amaze imyaka 15 ku butegetsi. Nkurunziza yageze hari yafise uko yatanguye. Vyiza umuntu agiye kubagereranya yogereranya intango zabo, niho aza kubona itandukaniro ry'abo baperezida canke aho bahuriye mu kugene bigenza. Ngoma ngerageze kwibutsa imyaka 3.5 ya mbere y'ubutegetsi bwa Nkurunziza, ibintu vyari biri mu gihugu.
tuce turaba imyaka 3 n'igice ya mbere y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye ibintu biri mu gihugu. Ibyo nibyo biza kudufasha kugereranya abo bantu babiri. Nsubire kandi nibutse ko Ndayishimiye ari umusirikare. Ndayishimiye n'umusirikare, ariko Nkurunziza ntiyari umusirikare buriya. No ku rugamba Nkurunziza ntiyari umusirikare, niko yararongoye rebellion yabo, niko mu byo akora hateza kubamwe iby'igisirikare, mugabo ntiyari umusoda ajya ku rugamba kugwana kurasana, sico kimwe. Yagumye ari umusivile ajejwe ibyo kwigisha umugambwe. Ariko Ndayishimiye n'umusoda ajya ku rugamba, rongora ingabo, ajya kurasa, ajya kwica, n'umusoda. No mu nyifato zabo urabona ko Ndayishimiye yizigira igisirikare kurusha uko Nkurunziza yizigira igisirikare. Nkurunziza yari yubakiye cyane ku iperereza rya Adolphe Nshimirimana no ku gipolisi cya Adolphe Bambe cya Alain Guillaume Bunyoni kurusha uko yizera igisirikare. Muribuka ko muri iyo myaka hanavugwa ingene mu gisirikare hariyo discipline, ariko mu gipolisi no mu iperereza hari ibintu bitumvikana. Ico ni kimwe mu bintu binabatandukanye ingene bakora ibintu. Ico si kenshi abantu bakunze kukibona. Icya kabiri, Nkurunziza yaje ku butegetsi igihugu kivuye mu ngwano, niko hari habayeho kije gihe cy'intwaro y'ifata kibanza, hari habayeho amasezerano hagarika intambara, hari habayeho amatora, ariko cyari igihugu kivuye mu ntambara kiriko gerageza gusubira kwemerwa mu makungu nk'igihugu. Ndayishimiye aje mu gihe igihugu ciwe kivuye mu gihe c'intwaro yaciriwe umukenke mw'isi, igihugu cyatatanye, igihugu kitacemewe mu makungu, igihugu namaze kubivuga ingene ubutegetsi bwari bumeze mu kiringo cya gatatu cya Nkurunziza. Bose bumva bakurikiye igihe kitoroshe. Aho batanguriye kuri ligne de départ ihakwa kumera co kimwe. Nkurunziza atangura amakunga mwizigiye gose, abantu bagira bati impinduka iraje mu Burundi, biteguriye gufasha intwaro yiwe, ubona ko amakungu aje bizeye ko hari ikintu kigira gihinduke mu Burundi. Ndayishimiye nawe nyene atanguye amakungu amufise ko ivyizigiro bikomeye cyane, bose bagira bati hari impinduka igiye kuza, igihugu kigira gisubire kuba igihugu. Nawe nyene kandi afise abenshi bari biteguriye kuca bafasha igihugu mu gihe yofata umurongo mwiza. Mu mwanya muto cyane ubutegetsi bwa Nkurunziza, nongere ko Nkurunziza avuga amajambo meza, amajambo abarundi batari bwigere bumva ku bakuru b'ibihugu, kuko we yaje avuga Imana. Abarundi bavuga bati tugiye twaronka umukuru w'igihugu yubaha Imana, ntavyo twari bwigere tubona. Bari bamwizigiye umukuru w'igihugu kandi aciye bugufi, yegereza abanyagihugu, aja kwikorera amabuye hamwe nabo. Yavuga ati twikoreye inko kenshi, ubu naho reka twikorera amabuye yo kubaka igihugu. Yari imvugo abarundi baca bumva ubwo nyene bakumva n'umukuru w'igihugu wabo. Ndayishimiye aho nta kintu kinini yakoze ko, kuko yabandanije umurongo wasubiriye je nanje nje nubaha Imana, naho kwemera ko abatari na kumwe. Umwe n'umuporoti tumenyereye uko abaporoti basenga, uwundi n'umukatolika, mugabo afata intumbero zo gukora ibikorane nk'iby'abaporoti, wa murongo nyene wo kwa Nkurunziza awugumamo, kandi wari umukatolika. Aca bumva agumye umurongo ko ati ni Imana indongora, ni Imana ifata ingingo, ni Imana ingira ubudasanzwe. Ukwicisha bugufi abibandanije kumwe kwa Nkurunziza. Kuri urwo rugero baje co kimwe. Mu mwanya muto cyane wa mukuru w'igihugu avuga Imana, wa mukuru w'igihugu abantu biteze ko ibintu byiza bitandukanye n'izindi ntwaro, tuza tubona hatanguye kuvugwa ibintu bijyanye no guhungabanya agateka kazina muntu bitangaje n'ivy'ubusuma. Muribuka ko mu bintu vya mbere bica biranga intwaro ya Nkurunziza ari ukugurisha nk'indege y'umukuru w'igihugu, vyabaye mu mwanya muto gose gitanguye. Haca haja ko ibyo gupfunga baharanira agateka kazina muntu, babivuze ko muribuka mu ntango nyene hapfungwa nka Gabriel Rusiri twara Orikome,
hapfungwa abamenyeshamakuru nka Domitille Kiramvu na Serge Nibizi ba RPA. Muri bako byari mu bintu byatanguye mu butegetsi bwa Nkurunziza. Kwa Ndayishimiye nawe nyene aza mu myanya ya mbere hacatangura kuvugwa ibibazo by'abapfungwa iruhande y'imanza zaciye zishigwa ku bantu, imanza zitangaje nyene zaciye zikogwa ziboneka ko zakozwe nabi cyane, zabaye imanza nyene za politique zitumbereye kurondera gupfunga batavuga rumwe n'ubutegetsi, zirondera abahanya hagati y'akazi na muntu n'amenyesha makuru. Murumva ko ngaho isano mu ntango nyene baje barifise. Ibintu vyagiye kunyuka mu butegetsi bwa Nkurunziza mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD ryabereye i Bururi muri 2006, aho umugambwe ushinga kwa abansi bawo ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ari amashirahamwe yigenga ya societe civile hamwe n'ibinyamakuru vyigenga. Guhera uwo munsi burya hari hafashwe umurongo CNDD-FDD igenderako wo kurondera kuzimya burundu ivyo bintu. Ntibakeneye imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, ntibakeneye societe civile, ntibakeneye amenyesha amakuru bigenga buriya kuva muri 2006, ariko ntibashotse abikora. Uwo wari umurongo bafashe. Rero araje ku butegetsi bwa Nkurunziza naho yaciye ahera ico gihe agwana n'ivyo bintu vyagumyeho. Societe civile yariho yigenga, ikora raporo yerekana ibiriko biraba, imigambwe yari iriho ikaboneka ko iriho. Hanyuma ku rundi ruhande hariho RPA, hariho Bonesha, Isanganiro, hari ibimenyesha makuru biboneka nyine ko vyigenga bitari mu kwaha ku butegetsi. Ico rero coco mu butegetsi bwa Ndayishimiye nta kiriho. Mu myaka 3 n'igice amaze, nta kintu yakoze gituma dusubira kuronka societe civile yigenga, nta kintu yakoze gituma dusubira kuronka presse independante, ibimenyesha makuru vyigenga, nta na kimwe yakoze gitumbereye gukomeza kubaho imigambwe ikomeye yigenga. Ahubwo n'uwari usigaye iyi CNL ya Gatongwasa murabona ko ayigejeje kure. Majambo yavuze uno munsi ntahumuriza umugambwe CNL, ibihe vyabo birashobora kuba bigiye kuba bibi cyane mu myaka iri imbere. Urumva kuri ico gihe aho tugeze bibaye bibi kwa Ndayishimiye kurusha uko byari bimeze mu myaka 3 n'inusu ya mbere ya Nkurunziza. Urumva ko iwe ariho bibaye bibi cyane. Dufate niho haca haza kandi ibintu bijanye no guhungabanya hagati y'akazi na muntu bikomeye. Muri buka 2006 2007 haca havugwa ukwica abanywanyi ba CNL imuyinga bagatabwa mu Ruvubu. Ikibazo cakomeye cyane kiraduza induru mu butegetsi bwa Ndayishimiye. Naho uciye mu 2021 ibintu ubutegetsi bwiwe bukora n'akamaramaza byo kunyuruza abantu hakoreshejwe iperereza ry'igisirikare, aho bigiye kunahura kuko no kwa Nkurunziza byakozwe n'abasirikare b'imuyinga bari barongowe na Colonel Vital Bangirinama yatwara intara ya gisirikare mengo ya 4. Ubu naho kwa Ndayishimiye naho nyene bikozwe n'iperereza rya gisirikare, hanyuruzwa abantu gushika uyu munsi tutazi neza igitigiri cy'abanyurujwe muri 2021. Muri wako twamuronkiye n'urutonde rw'abatari bake, ariko ataco yigeza byishurako. Nkuko Nkurunziza yanse kwabaho uko guhana, gutohoza, guhana abantu bakoze ivy'imuyinga, niko na Ndayishimiye adashaka gukora ku bantu banyuruje abantu muri 2021. Murumva ko ukiri wa murongo usa w'ibintu bibi cyane. Hanyuma hacakurikira ikindi gikomeye cyaciye kiba, nukubesha ko hariho coup d'etat yagomvye kuba, baca barafata abahoze mu butegetsi buhavuye, hafatwa President Ndayizeye, hafatwa Cegera ciwe Alphonse Marie Kadege, hafatwa n'abandi bantu batandukanye. Umurongo wari muremure, bagahohoterwa mu iperereza. Sinovuga ko ari ikintu bihuye neza n'ico cyabaye muri iyi myaka 3 n'inusu kijanye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ahubwo ico cyateye gitumbera mu butegetsi nyene, abo bahorana mu butegetsi. Mugabo umuntu avuze ati nabo mu ntwari havuye, umuntu wa mbere aserukira mu Burundi ngira intwari havuye ya Nkurunziza ni General Arenga Iyo Bunyoni. Umva uko
nkuru nziza yaciye aruhira gufata abo abari barongoye intwaro ihavuye ya Ndayizeye, niko na Ndayishimiye afashe uwuri ku mutwe w'intwaro yasubiriye naho wo muri iyo ntwaro ari umugambwe wiwe. Urabona ibyabaye kuri Bunyoni, ibyo yagirizwa byo gutembagaza ubutegetsi, ingene ivyemezo bitaboneka mu byo bariko baramwagiriza, nk'uko ivyemezo vyabuze mu rubanza rwo kwa Perezida Ndayizeye aho mu 2007 niko biriko biragenda. Hari kandi urugamba rukomeye rwabaye muri ico kiringo nyene ku butegetsi bwa Nkurunziza, nubwo kugwana na Hussein Rajabu yari umukuru w'umugambwe, akaca kugwa akongera agapfungwa. Nivyo bigiye gusa n'ibyaciye biba kuri General Ngiyemo Bunyoni, akugwa mu nyuma akagirizwa ivyo gutembagaza ubutegetsi. Ibintu bahuriye ko bibandanye biba byinshi mu mwanya muto cyane, batwara mu mwanya wa mbere. Tugiye mu bindi bisata, anagumye cyane kuri politike, umuntu afashe inzego z'igihugu nyene zari zimeze, inzego zo mu myaka 3 ya mbere ya Nkurunziza n'inzego z'ubutegetsi busangiwe hagati y'amoko, hagati y'abatavuga rumwe, migambwe yose mikuru iri mu nama nshingamateka, ikaba muri leta. Ariko mu butegetsi bwa Ndayishimiye cyo nta kiriho, ntacyo dufise ubu, aho twarasubiye inyuma gose kuri urwo rugero. No mu bijanye n'ingene amoko aserukirwa, ico kiratanguye gutera ubwoba gose, nko ku ruhande rw'abatutsi. Uyu munsi muri kino gihe abatutsi barafise uko bakumigwa mu nzego zitari zike z'igihugu, ugasanga ingene abantu barongoye intara z'ubuvuzi, ingene intara mu bijanye n'indero babura amatari b'intara, ukaja mu ingene ivy'indero birongorwa mu makomine. Urabona ko dutera dusubira inyuma gose ku kijanye n'ingene amoko aserukirwa muri ivyo bibanza. Ico ni ikintu gisigaye kiboneka ku butegetsi bwa Ndayishimiye, cy'amoko turi inyuma, turiko turasubira inyuma gose. Ikindi umuntu yovuga ko namaze kuvuga ivy'imigambwe vyarasubiye inyuma cyane, navuze vy'amashirahamwe yigenga vyarasubiye inyuma. Kuri Nkurunziza byari biriho muri iyo myaka 3 kwa Ndayishimiye, ntakeneye no kuvyumva. Umuntu yovuga kandi mu bijanye tuje nko mu bibazo bijanye n'ivy'ubutunzi. Mu by'ubutunzi uyu munsi haravugwa ikibazo c'igitoro kibuze. Mu myaka 3 ya mbere ya Nkurunziza nticari igitoro kibuze, ahubwo cari igitoro cibwe. Muribuka ko havugwa dosiye y'igitoro ca Nigeria. Hoho havuwe ingene igitoro cibwe, ivyo vyo kunyuruza amatungo nivyo vyari bikomeye, ariko igitoro cari kiriho neza. Abarundi ntibari bafise ingorane z'ivy'ibitoro, ntibari bafise ingorane z'ibiciro, ntibari bafise ingorane z'ivyo ifaranga ry'u Burundi ingene rimeze mu 2000, naravye ingene ryavunjwa nk'idolari muri 2008, ico kiringo c'imyaka 3 ya mbere ya Nkurunziza. Nkurunziza yaje gutwara idolari ivunjwa amafaranga y'amarundi 1082. Mu myaka 3 n'igice idolari ryavunjwa 1186. Ntaho bigihuriye n'ibintu tugezemwo ubu, aho idolari rigeze ku 4000. Ubuzima bwaragoranye gose uyu munsi, ugiye kuraba ibiciro, ibintu vyarahindutse cyane. Ntidufise n'ingene twobivugira hamwe. Ariko ivy'ubusuma nka kino kibazo c'ubutunzi, mu myaka ya mbere y'ubutegetsi bwa Nkurunziza haravugwa cyane ibintu by'ubusuma byo kunyuruza. Navuze indege y'umukuru w'igihugu Falcon 50, hariho igitoro ca Nigeria, haravugwa ivy'amakaye y'i Buganda, aho Ubuganda bwari bwasubije amafaranga atari make y'ibigwanisho, ajanye n'ibigwanisho ubutegetsi bwa Perezida Bagaza bwari bwahaye Yoweri Museveni akiri ku rugamba. Uganda isubiza ayo mafaranga, ariko mu nzira yo kuyiba amafaranga cyahitwa ko yahinduwe amakaye. Niho hacavuga ikibazo c'amakaye y'i Buganda. Ivyo vyadutse muri ico kiringo, ubusuma bwari bukomeye, ariko ubutegetsi bwo bwavuga ko ari ubutegetsi bugwanya ubusuma nk'uko uyu munsi bivugwa. Ubutegetsi bwaravuga ko ibisaka vy'imbwa vyahiye ku banyonyezi. Haciye imyaka 2 ho hasubiye gutorwa Nkurunziza, cavuga ko agize ico yise tolérance zéro à la corruption, ariko ivyo byose yari amajambo gusa, nta na kimwe kigize kija mu ngiro. Mu butegetsi bwa Ndayishimiye
twumva amajambo akomeye yo kurwanya ibiturire, ariko mu ngiro nta na kimwe tubona. Umukuru w'igihugu avuga ko agiye kurwanya azi nk'abivye miliyaridi zubatse zari kubaka urugomero rwa Mpanda, agatanga indwi zibiri, ariko ukarindira ko bija mu ngiro ukabibura, ntihagire umuntu n'umwe akogwako. Mbere amakuru asohoka akaca avuga ko nawe nyene ari mu bantu baba bari baragabuye amafaranga ajyanye n'ayari kubaka urugomero rwa Mpanda. Bica biza biteye ubwoba, ibintu nk'ivyo bibaye ari byo, ariko avuga amamiliyaridi nimba ntibesha ashika muri 50 yibwe gutyo, ukaza wumva ko nawe yoba muri bako bavuze ko ngo miliyaridi indwi we nyene yoba yari yaronse nk'umukuru w'umugambwe. Hari abandi bavuga ko igihe avuze ko ashizeho konte yo gusubiza amafaranga ari we yoba yabaye wa mbere aja gushira ko za miliyaridi indwi kugira yereka abandi ko bateza gusubiza. Ni imvugo zigoye gutahura uyu munsi, amajambo akomeye ariko ingiro itaboneka, ingiro ntiboneka kuri ivyo bintu biriko biravugwa. Hakaca hongera ko rero ingene umuryango w'umukuru w'igihugu uvugwa uyu munsi mu by'ubutunzi bihakwa gusa n'ivyico gihe. Tugiye nko mu gisata turabi nk'ikindi gisata twoshobora kuvuga ko gisata c'igisirikare, muri ico kiringo c'imyaka 3 ya mbere ya Perezida Nkurunziza niho igisirikare c'u Burundi kirungikwa muri Somalia. Biboneka ko habaye amasezerano akomeye meza atuma abasirikare batera imbere n'igihugu kiharonkera amafaranga atari make. Mbere n'uyu munsi akaba ari byo abasirikare bakigenderako. Umva nko muri ico gihe harafashwe ingingo y'uko abasirikare hanze kandi nziza abasirikare bishimiye. Kuri Ndayishimiye muri iyo myaka 3 nawe arungitse abasoda hanze, aca barungika he muri Kongo, aho baja gupfira bakicwa nabo bari bitwa ko bagiye kugwanira, hanyuma bapfiriyeyo imiryango imwe ntinabimenyeshwe, bagahambwa bamwe mu kinyegero, abafashwe akabihakana nkuko namaze kubivuga. Uno munsi yihakanye abasoda b'u Burundi bafashwe na M23, ugasanga mu bikorwa badahembegwa, imiryango y'ababuze igatabwa gutyo akaba atakironka. Umuntu yovuga ngo yogereranya gute ivyo bintu bibiri? Ivyo Nkurunziza yakoze abatwara Somalia n'ivyo Ndayishimiye yakoze barungika muri Kongo. Muri Kongo bitwa ko bagiye kugurishwa, baragurishwa nk'aba mercenaires, amafaranga bagurishijwe akaba yakagwi tutazi. Urumva ko ari cyo kimwe, ahubwo ari bibi kurusha. Ubu ivyo ni bibi kurusha ivyo mu gihe cya Nkurunziza. Ikindi gishasha n'ingene ayo mafaranga ava muri ivyo bintu anyuruzwa. Muratwagumye havugwa ingene amafaranga ava mu bikorwa byo muri Somalia atigera yandikwa mu mafaranga leta ikoresha. Ivyo byaramaze ikiringo cyose cy'ubutegetsi bwa Nkurunziza, amafaranga bakanka kuyashiramwo. Ayo mafaranga akaba ariyo akoreshwa mu bintu bitazwi, hamwe akanyuruzwa ngo aragiye kugura indege y'umukuru w'igihugu, abantu bakarindira imyaka n'imyaka iyo ndege ntibayibone, igize ngo irazi ikaba ari indege idakora. Ibintu bitangaje cyo kimwe. Uyu munsi naho ayo mafaranga bari bayanditse bagekora budget ya mbere y'uno mwaka, amafaranga ari yanditswe. Ubu naho basubiyemwe bavuga ko bafise budget bayikoze nabi, batazoronka amahosete iyo bakura amafaranga bidakwiye. Mugabe igitangaje muri iyo budget nshasha baciye basohora, baciye bakuramwo amwe ava mu bikorwa by'abasirikare, kandi ari amafaranga azwi neza kwaza. None amafaranga bagomba kuyashira he no kuyakoresha ibiki? Ngivyo ibindi bibazo nkuko byari bimeze kuri Nkurunziza bigarutse. Kandi haravuzwe iby'amafaranga yo gukoresha indege y'umukuru w'igihugu, indege itaguruka, amafaranga haguma asohoka. Uyu munsi bibandanya gutyo, umukuru w'igihugu arakotesha indege agenderamwo, ariko amafaranga avuga ngo nayo kugira neza indege y'umukuru w'igihugu agumamwo muri budget asohoka kwa kundi nyene. Muribuka bimwe by'amasengesho bya Nkurunziza byahavuye bivyara ibikorane bijyamwe amafaranga menshi arihwa n'igihugu. N'uyu munsi nuko nyene biriko biragenda, ahubwo igitangaje muri budget umukuru w'igihugu akaba afise amafaranga 1,300,000 yo gukora ibikorane, ariko aho igikorane higiye kubera abanyagihugu bagategekwa gutanga yandi mafaranga, kandi ibiro by'umukuru w'igihugu bifise amafaranga agenewe ico kintu. Mu Cankuzo
mwarumvise ingene abanyagihugu bidoga bati bariko badutangarisha amafaranga ku nguvu. Buramatari yategetse ko bateza kuronka miliyoni 100 zo gutunganya igikorane ca Perezida Ndayishimiye hariya, kandi muri bije y'igihugu, mu mafaranga y'igihugu, ibiro by'umukuru w'igihugu bifise imiliyoni 300 yo gukoresha ivyo bikorane. Ivyo bintu ni biki? Mvuze nciye ku bisata bitandukanye, ariko ibimenyetso bihari ku bwanje vyerekana ko atatandukaniro ririho. Nta tandukaniro ririho. Igihugu cyaratakaje demokarasi, igihugu cyaratakaje gutwarwa neza, igihugu cyaratakaje agateka kazina muntu, igihugu cyaratakaje ibintu bitari bike. Biboneka ko uko intwaro ya Nkurunziza yari imeze mu ntango, uyu munsi intumbero ni yayindi nyene, gusa ibintu vyateye biba bibi kurusha ivy'ico gihe. Niko numva kwishura kano kabazo wari wambagije. Mpereje ku kanyuma, gace kanyuma wari wasizemwo mu kabazo kawe, wati yavuze ko azohava noneho yiyahura kubera abantu baguma bamusaba ibintu bidashoboka, ngo azohava asaba Imana ngo imuhamagare ngo kugira ngo Burundi buronke uwundi murongozi. Ni imvugo biri muri za mvugo zitangaje ziwe. Umukuru w'igihugu sinumva igituma yo kwigwa ariyahura, kuko umukuru w'igihugu ashatse guheba amabanga hariho inzira nyinshi bishobora gucamo. Umukuru w'igihugu ararikuriwe gutanga imihoho. Kwiyahura ntibikenewe ko arinda kwiyahura kugira ave mu butegetsi. Abonye ko vyamunaniye, akumva abarundi bamusaba ivyo adashoboye, ivyo adafitiye inyishu, nibaza ko atoza gusemerera ngo nimumfate ngira niyahure, ahubwo yo kwandika ikete agatanga imihoho. Ibwirizwa shingiro yategekanye ingene umukuru w'igihugu atanze imihoho ingene bica bigenda. Ariko ku bwanje uwo si wo muti ku bibazo by'igihugu. Umukuru w'igihugu hari ibibazo bimurindiriye biboneka, kandi byari byoroshe gutorera umuti habayeho ugushaka. Ivyo nivyo twari tumurindiriyeko. Perezida Ndayishimiye yaje hari ibibazo biboneka. Ndibuka abasenyeri bamusengera mu isengesho ryabo baramubwiye ibintu vyihutirwa yokora. Ati tugarukanire izi ncabwenge z'u Burundi ziriko zirayerera mu mahanga, tugarukanire abarundi bahunze, tugarukanire. Nukuvuga igikorwa ciwe ca mbere, uravye ingene igihugu yari agisanze, ni igikorwa cyo gufatanya abarundi. Ariko inyifato arimwo ntayihuriye n'ico. Abandanya umurongo uvuga ko hariho abene gihugu n'abandi yita abansi b'igihugu. Niwo murongo gushika ubu arimwo. Ntarinjira mu murongo wa reconciliation kugira ngo abarundi baje hamwe bubakire hamwe igihugu. Gufatana kw'abarundi vyotora umuti w'ibindi bibazo vyinshi cyane. Ibaza abarundi bose bafatanye mu minwe, umukuru w'igihugu akicarana n'izo ncabwenge zose dufise, abarundi bose bavugira hamwe, bakabona umuti ukenewe ku bibazo, bakaca bajana kurondera n'abafasha igihugu kugira bagarukane umwizero mu makungu, abafasha Uburundi babe benshi. Ibaza ingene vyoba biryoshe, ibaza ingene vyoba binezereye. Nimwibaza ingene vyoba biryoshe aba bose banyapolitike bari hanze umunsi twabona batashe, tukabona abarongoye amashirahamwe yigenga bose baratashe, babamenyesha makuru bose b'impunzi bagataha, ibimenyesha makuru bikugurura, imigambi igasubira gukora umwidegemvyo, societe civile igasubira gukora, APRODH Mutama Petero Karaveri Mbonima akaza agasubira gufasha abanyororo kumwe yahora bikora, vyose ibintu bikaja ku murongo uko vyari bimeze. Nimwibaza ingene intambwe Uburundi bwabukoze uyo munsi. Ariko ico nico canka no mu ijambo ry'uno munsi ikintu cyo nyene cyari kimuraje ishinga nuko u Rwanda rutamurungikiye abariko arasaba ko bomuzanira ngo apfunge. Nico cyonyene yumva kimuraje ishinga, aho kuvuga ati reka duheze izi njyane za kahise turabe imbere twubake Uburundi bundi. Ngira muri ico kijanye no gusubiza hamwe abarundi ufatiye ku myaka 3 ya mbere ya Nkurunziza, no kwibutsa ko Nkurunziza yaje hakiriho umuhari ukigwana, yari Paripehutu FNL. Paripehutu FNL yarakoze ibitero, yongera kandi
irahamwa bikomeye, abanywanyi bayo barafatwa, baricwa, barafungwa. Ivyo mu myaka ya mbere vyarabaye, ariko imyaka 3 n'igice ya mbere yagiye kurangira, Nkurunziza yemeye kuraba imbere, acaja mu vyo kuganira na Paripehutu FNL, bagira ku masezerano. Paripehutu irahagarika intambara, iza kuba umugambwe mu gihugu. President Ndayishimiye nawe yaje hariho imihari y'abagwanyi, Red Tabara, hariho FNL yanze abampema, hariho za n'abandi imihari itakivugwa cyane ariko bakiriho nabo nyene. Ndayishimiye nta ntambwe iboneka rigeragira ijanye no guheza izo njyane zituma hari abantu bafata ibigwanisho, ahubwo imvugo yiwe yabaye imvugo itera yunyura ibintu nk'ibyo twumvise yavuze uno munsi. Yavuze ku byabaye ku gitero cyo mu Gatumba. Nagira mvuge ubwa mbere bwo ko ibijya bintu byabaye mu Gatumba ari ibintu bibi cyane kandi ari ibyaha bikomeye byo mu ntambara. Kuja gutera abanyagihugu bakicwa ataco bazira, ivyo ni byo gutera ivyatsi. Nta muntu n'umwe yo komera amashi bene ivyo bintu. Ababikoze sindabazi kuko barabitanako. Red Tabara ivuga ko yo yateye itera abasirikare, hanyuma abo muri leta barungika bica abanyagihugu. Leta y'u Burundi ivuga ko Red Tabara yagiye kwica abanyagihugu 200. Aho haba hakenewe amatohoza abitomora. Ariko nibutse, numvise amajambo President Ndayishimiye yakoresheje y'abantu bica abana, hanyuma bakaza kuvuga ngo hari n'ivyo baharanira. Nagira nibutse President Ndayishimiye ko umuhari wiwe FDD wateye mu seminari y'Ibuta mu 97 uja kurasa abana b'abanyeshure guhera ku bana bo mwaka w'indwi bafite nk'imyaka 12 13, baja ko abasanga aho baryama, bararigita, bararasa, kubera ko abana base kwitandukanya abahutu n'abatutsi. Hari mu 97 mu kwezi kwa kane. Mu 96 mu kwezi kw'indwi nyene, FDD yarateye mu ikambi y'abateshejwe izabo muri komine Bugendana. Aho hantu barishe abarenga 600. Abiciwe ngaho umugwi munini warimwo abana n'abagore. Babarasa icese, atanumwe ariko arabagwanya, barabaturira, barabarasa, barabica nabi cyane. Nico gituma kuri ico kintu mvuga nti nta reso nimwe afise aha abarundi kuri ico. Nta cigwa na kimwe afise atanga kuri ivyo, kuko urugamba rwa FDD nago rwagira ivyo nyene byo kurasa abanyagihugu badatandukanije abana, abagore, abatama, baraja ko bakarasa bakica. Amajambo yishuye Red Tabara numvise ariyo nyene FDD nayo yahora yishurwa. Urondera ikasete y'umushikiranganje wa mbere Antoine Nduwayo mu myaka yiwe FDD iri kwiratera. Amajambo yakoresha niyo majambo nyene President Ndayishimiye yakoresheje. Uwoja kurondera ivyo President Buyoya yoba yaravuze bakarondera ikasete nyuma y'igitero cy'Ibuta, yosanga ivyo yavuze ari vyo Ndayishimiye yasubiyemwo ijambo kurindi. Mbega none ayo majambo yarigeze atuma amahoro aboneka? Gufata uwo muhanganye ukanyarutsa kumwita umuteroriste, ukarondera ijambo ribi ryose rishoboka, byoba byarigeze kudufasha ko tuca turonka amahoro? Ubwo intambuko ihambaye ntiyoba iyo kuja hamwe umuntu akaraba igituma hari abarundi baciyumvira gufata ibigwanisho, maze nkuko muri kahise vyakunze ko haboneka umuti, hakaboneka umuti, Uburundi bugakira. Aho rero ni nkuko navuze, uravye imyaka 3 ya mbere ya Nkurunziza n'imyaka 3 ya mbere Ndayishimiye ari inyuma ya Nkurunziza no kuri ico kibazo. Naho norangiriza kino kibazo ndagifatiye umwanya munini cyane, nizire ko mu bindi bibazo biza gukunda ko tugenda turonka inyishu zigufi maze abo tuganira bakaba benshi. Murakoze. Haramukije umutumire, ku mazina yanje nitwa Nduwayo Jean Claude abana Media, hama nkaba nifuje no kubakeza no kubifuriza umwaka mushasha mu bihe byose tumaze
dukorana ibiganiro hama nk'uko ikiganiro kiri ndagomba kugira icyo mbajije Pacifique. Mbega nyakubahwa umutumire Pacifique Ninahazwe, ndagomba kukubaza kuvaho amasezerano ya Arusha abereye mu gihugu cy'u Burundi hakabaho ubutware bucanze mu moko yose, aho hashoboye gutsindira umuhari wari uvuye mu ishyamba FDD, aho wahavuye witwa CNDD FDD. Mbega nk'abantu mudaharanira ibyicaro bya politiki ndetse nk'abantu mutigeze muvuga donke mutavuga rumwe na leta, ariko mbabarire cibure ndagishire mu nzira itomoye, nk'abatavuga rumwe na leta, dushoboye kuvuga mu mvugo y'incamake opposition. Mbega mwoba mushima iki abo bantu bamaze gushikako? Munegura iki mu biringo byose bamaze ku butegetsi? Ako ni akabazo kanje ka mbere. Akabazo ka kabiri ndabaza tuti, mbega dufatiye ku kiringo cy'imyaka 3 irangiye General Major Varisito Ndayishimiye ari ku butegetsi, mbega ivyo yemerera abanyagihugu mubona yo barabishize mu ngiro? Mbega muri ico gihe hari ivyo munegura? Mbega muri ko muraraba mubona ko hari iterambere rizohava ryinjira mu Burundi kuri manda yiwe, canke inyungu amaze kubashikako, mu gihe tubona hirya no hino hariho ibibazo bya kubura ibitoro n'izindi ngorane zitandukanye? Mbega izo ngorane zoba zifatiye kuki? Ubwo ntivyoba bituruka ku bantu mugize opposition n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi? Ndoje Spain Nyandwi, ndaramukije umutumire nawe bose dusangiye ikiganiro. Ikiganiro turiko turavugana ku mwizero w'abarundi aho boba ugeze mu gihe ubutegetsi buturongoye bwijeje ikiringo hagati. Rero jewe icyo nashaka guherako nuko mbona, nkuko mbona ku ruhande rwanje, ndabona ko ibisata byinshi by'ubuzima bw'igihugu bigeze ahantu hoba hipfuzwa n'umwansi w'u Burundi gusa. Ukunda Burundi ntiyo kwipfuriza Burundi ko bwobaho bugeze iyi saha. Mukuru w'igihugu yaje twizeza byinshi bijanye n'ubutunzi, imibano, ariko aho bigeze biragaragara ko umenga hoba hari cyagoranye. Ni koko mu ntango yaratubwira ko afise abuza abo bikorana abamufasha gushira mu ngiro imigambi yiwe. Haragera igihe yikura ko umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni, umwaka urarenze batari kumwe, ariko nta cyahindutse uretse icyari gisa n'icyatomoye imigenderanire yabaye myiza n'u Rwanda. Nayo igiye gutosekara uno munsi mu kiganiro umukuru w'igihugu yaremesheje. Biragaragara ko rero umenga n'utwari dusa n'utwigoro koko ntayo twavuye, ntayo turaja. Ahanini rero akabazo kanje kavuga ngo none ko demokarasi ari intwaro y'imigambwe myinshi, aho tugeze ubu mu kiringo kigeze hagati, umugambwe SNL ari utavuga rumwe na leta mu bisanzwe uri mu gihugu kuko iyindi yose iri hanze. Umugambwe SNL ukaba utemerewe gukora inama, abanywanyi bawo birirwa barapfungwa. Bizogenda gute ko amatora atunganywa muri demokarasi kandi umugambwe wiharije urubuga ari umwe rudende, umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi?
ko demokarasi idatsimbataye, stabilité politique ibuze, iterambere ridashoboka. Iyi ntumbero ya vision 2040 2060 2040 Burundi bwifashe 2060 buteye imbere izoshikwako gute mu gihe politike ukwishyira no kwizana mu vyiyumviro kutahari? Bizogenda gute? Murakoze. Murakoze namwe ku vyiyumviro mudusangije, murakoze kandi no ku tubazo mubajije. Tuno tubazo turatandukanye, dukora ku bisata bitandukanye, ariko natwe nyene tukagaruka ku bibazo abarundi babona bafise muri iyi myaka. Hariho uwa mbere we agize ati harabayeho impinduka, hariho ubudasa hagati ya Perezida Ndayishimiye na Perezida Nkurunziza, intwara zabo ziratandukanye. We yaronse ivyahindutse, yagize ati nko ku ntwaro ya Perezida Ndayishimiye harahindutse ibibazo bijanye n'imbonerakure, kuko ati mu mwaka wa mbere wa Ndayishimiye vyarabonetse ko imbonerakure zitakigira sura ivu nk'uko vyari bimeze kuri Nkurunziza. Hariho n'utundi turere batanze araja no kubijanye n'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu. Nk'uko nari nabivuze mu gutangura ikiganiro, navuze ko umuntu agereranije impera y'ubutegetsi bwa Nkurunziza n'intango y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye, muri ico gihe ntibisa. Navuze ingene twari turushe, aho igihugu cari kigeze mu mpera y'ubutegetsi bwa Nkurunziza, ku buryo umuzo wa Ndayishimiye ngira abarundi banafata ati uwundi wese yoza nta woza ameze nka Nkurunziza nawe no, uko ibintu vyari bimeze mu mpera. Rero hariho icahindutse muri ivyo, uravye hari icahindutse, ntibisa. Aho umwiheburo w'abarundi wari ugeze mu mpera y'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, ingene igihugu cari cugaranywe, hariho icahindutse uravye intango ya Ndayishimiye. Ahubwo ico twavuze ngaha turiko tugereranya intango ya Nkurunziza n'intango ya Ndayishimiye. Imyaka 3 ya mbere yo kwa Nkurunziza n'imyaka 3 ya mbere yo kwa Ndayishimiye, niho ucubona ko basa ku bintu vyinshi. Ahubwo mbere intwaro ya Ndayishimiye ikaza iri nyuma y'iyo kwa Nkurunziza mu myaka 3 n'igice ya mbere. Ari navyo bice bidutera ubwoba ko imyaka iri imbere, turavye ko umwe yatanguye n'ibintu vyabandanirije, tukata turaba uko vyifashe mu ntango ya Ndayishimiye, hamwe nawe yogira imyaka 15 atwara Burundi, aho twoba tugeze ibintu bishobora kuba bibi cyane, kubera ko barasa kuri vyinshi, hanyuma kwa Ndayishimiye tukabona ari nyuma kuri vyinshi tugereranije nuko vyari bimeze mu myaka 3 ya mbere y'ubutegetsi bwa Nkurunziza. Aho twagiye turatanga uburorero nko kuri iki c'imbonerakure uvuze ko mu myaka 3 ya mbere y'ubutegetsi bwa Nkurunziza niko imbonerakure zaravugwa, ariko ntivyari biteye ubwoba nk'uko byahavuye bimera inyuma. Ibintu vyagiye gutangura kuyangara mu mwaka ugira 4 dutera twegereza amatora yo muri 2010. Ico nari nakivuze, aho batangura kugira amakarashishi, aho biruka bambaye bafise ibiti, bagenda baravuga indirimbo zitera ubwoba, haca haduka ivyo kurandura amadarapo y'indi migambwe. Ivyo nivyo mu mwaka ugira 4. Turavye naho ingene kwa Ndayishimiye hejeje imyaka 3 n'igice, ibitanguye kumbonera kure nivyo nyene uko vyari bitanguye mu mwaka ugira 4 wa Nkurunziza, niko tubona no mu mwaka ugira 4 wo kwa Ndayishimiye ivy'imbonera kure bije. Ahubwo hakabaho n'ikindi gice caje giteye ubwoba ku vy'imbonera kure, ni gihe Reverend Ndikuriyo abaye umunyamanga mukuru w'umugambwe. Imbonera kure zaciye zikoreshwa inyigisho zibise ngo nizo gukunda igihugu, ariko inyigisho bigishwa nyabuna igihugu ca CNDD-FDD yonyene, igihugu kitari c'abarundi bose, bagahinduka abakozi b'iperereza, bagategurirwa imyimenyerezo y'igisirikare. Vyaragiye ku rugero runini cyane mu gihe Reverend Ndikuriyo yafashe uburongozi bw'umugambwe. Nibaza ko mu myaka iri imbere bizotera biboneka kurusha uko vyari bimeze mu yindi myaka. Ni naho banarungitswe muri Kongo muri ivyo bikorwa vy'igisirikare kuja kugwanayo, vyabaye muri kino kiringo ca Ndayishimiye.
ikindi wavuze kuri ibi by'imigenderanire mu myaka 3 n'igice ya mbere ya Nkurunziza imigenderanire n'amakungu yari myiza, amakungu yari agifite icizere bibaza ko hari ibishobora guhinduka, naho hariho amaraporo aguma asohoka hari ibyo berekana ko bakwiye guhindura mu butegetsi ariko bikaguma bigorana. Uravye ko amakungu yashobora gufasha ubutegetsi bwa Nkurunziza mu ntango n'ingene afashe ubutegetsi bwa Ndayishimiye mu ntango, kwa Nkurunziza niho byari bigikunda ko bafasha. Ikivyo byo bikanasigurika kubera ko Ndayishimiye nawe yaje Burundi bwari bugifatiwe ibihano, ariko icizere cyari kihari ibyo amakungu yashobora kumuha kumbure bishobora kugabanuka kubera uko ariko arigenza mu bibazo bitandukanye. Ikindi wavuze ni mu bijyanye n'ubutunzi cyo kimwe no mu bindi bibazo twari twamaze kubona, wagarutse ku bibazo bikomeye by'ubutunzi, igihugu kitagira igitoro, igihugu kibuze ibintu bya nkenerwa byinshi cyane bitera bibura, sinobigaruka kuko byari byavuzwe mu bindi bibazo by'imbere. Hari uwundi munyagihugu w'Imuyinga wewe yazanye ikibazo kindi, ikibazo kiwe cyahereye hagati, hariho igice tutaronse mugabo no muri ico gice yatanze hariho iciyumviro yazanye gishasha. We yazanye kino ciyumviro c'ingene abategetsi batera bigarurira amatongo menshi cyane. Ivyo rero byarabonetse gose hamwe mu ntango y'ubutegetsi bwa Nkurunziza twariko turavuga ingene twabonye umukuru w'igihugu yadukagura amatongo mu gihugu cose, ahantu hose ukumva ngo imirima y'inanasi y'umukuru w'igihugu ngaha, ukumva imirima y'ibindi ahandi, igihugu cyose n'ukuri cuzura amatongo y'umugabo umwe y'umukuru w'igihugu. Iyo mirima ikaba icunzwe ku rugero rukomeye cyane, ivyo muravyibuka abanyagihugu bavyidogera, hamwe bakavuga abanyagihugu bakidoga ko imirima yabo bayibatwaye ku nguvu, ko yaguzwe amafaranga y'intica ntikize, abanyagihugu bakabura iyo bitwara, ivyo abantu baravyibuka. Rero umunyagihugu aravuga ati mbega aya mafaranga yo bagura aya matongo yose angana uko avahe? Ivyo rero uko byari bimeze kuri Nkurunziza mu ntango niko bimeze no kwa Ndayishimiye. Ivyo kugura amatongo yaje ameze nka Nkurunziza nyene. Amatongo ariko ayagura mu gihugu cyose, imirima, uraho yororera amafi, uraho akorera yororera inka n'ibindi, uraho ariko ashinga amahinguriro y'abana biwe, ibintu byinshi cyane ariko arakora nk'uko Nkurunziza yariko arabigira, nta tandukaniro. Nibyo byo gushinga amahinguriro n'amasosiyete bisangije canke bashiramwe imitahe, uko byari bimeze kuri Nkurunziza niko bimeze no kuri Ndayishimiye. Kuri urwo rugero nta cyahindutse, barasa aho barasa, ni ibintu tutari tumenyereye kubona mu Burundi. Uyu munyagihugu akanavuga ati mbega uyu munyagihugu muhendesha ayo mafaranga muharura ko acajahe, mumugurira itongo ryiwe kugira nawe acajahe, bazoca baho guta abanyagihugu mwaka ayo matongo. Mbega hoba hariho ikindi kintu kinganya agaciro itongo ko mumuha amafaranga y'akanya gato akabara yamaze, umunyagihugu umva mumukunda? Ikibazo gikomeye navuze cyariho kuri Nkurunziza n'ubu kibandanya. Ubu urabisanga ku mukuru w'igihugu, kaca bija ku mushikiranganje wiwe wa mbere, bikamanuka ku mukuru w'umugambwe, bikamanuka no ku bandi. Ibibazo bishobora kuzoteza ingorane mu yindi myaka, cyangwa tugasanga rero n'abanyagihugu batoka kuvuga ingorane bafite zijanye n'ayo matongo. Hanyuma hari uwundi yagize ati igihugu kigeze ahantu habi cyane, acageraho anasaba ko umukuru w'igihugu yogabanya umushahara wiwe, abategetsi bakigabanya imishahara, amafaranga akaja mu bijanye no kuduza iby'ubutunzi. Mu Burundi siko bimeze, ahubwo biracuritse. Abategetsi babandanya biyongera imishahara, biha uburusho, biha amafaranga y'ingendo, amafaranga agwizwa kabiri uko umwaka uheze, ukabona barayagwije kabiri. Namaze kuvuga amafaranga akigwa mu bintu bidasiguritse, tutamenya ingene amafaranga aheza agakoreshwa. Ubu haje ko ibyo kugurisha ingabo z'u Burundi mu mahanga, ni ibintu biguma vyongerekana bijanye n'amafaranga aja kuri abo bakuru. Ivyo si bishasha. Mu ntango y'ubutegetsi bwa Nkurunziza naho nyene nibukije amadosiye yari ahari, igitoro ca Nigeria, amakaye y'i Buganda, n'ibindi abantu bibuka byagiye biravugwa muri ivyo bihe. Ivyo vyose ni bimwe biza vyongereza kwerekana ko bakuru b'ibihugu babiri basa,
ku bintu byinshi mu ntango zabo bishobora gutera amakenga ko n'akazoza izoheza ikabandanya gutyo nyene. Hari uwundi rero yazanye ikindi cyumviro nawe kijanye n'ivy'indero. Ikintu c'indero ni ikibazo nacyo cyatanguranye n'ubutegetsi bwa Nkurunziza. Mu butegetsi bwa Nkurunziza niho haje bazanye iyi école fondamentale ECOFO, muri Abarundi babyita nuko bishakiye foroma ntahe, bica biza bikorora rwose agaciro akanovera k'inyigisho mu Burundi. Ubu turageze ku rugero bana bashika muri kaminuza yakwandikira ikete ry'igifaransa ukabura iyo kwigwa, umuntu yahejeje universite kaminuza bamuhaye ijambo ngo avuge urumigwa, kugeza aho bica biva no mu bategetsi batubwira ko ico gifaransa batakijya, mukuru w'umugambwe atubwira ko ibiharuro ataco bimaze bidafatiswa, ku buryo bitera bica intege n'abana kwiga batakibonamwo kazoza nk'uko umwana wa kera agiye mu ishuri yabona kazoza mu ishuri. Uyu munsi umwana araja mu ishuri mugabo akabona imbonerakure yo ku gatumba inguvu ifise ata mashuri ifise, akaba ariyo icuranguza abigisha biwe bo bize nawe niyo mbonerakure itize, bakaraba izo nguvu z'uwo muntu. Usanga abantu bose bitwa ko ari incabwenge bo mu karere baba bamwo, bikaca bigenda biraduga. Rero mukuru w'umugambwe ujejwe iperereza mu ikomine canke mu ntara usanga kenshi atize, we ugasanga ariko niwe afise ububasha ku bantu bose. Abize bagendera ku vyiyumviro vy'uwo muntu, bica biduga kuri ba generali bihangange mu gihugu. Murazi ko byatanguranye na Nkurunziza avuga ko abandi bahora bavuga ngo amashure niyahambaye, ariko kubu dufise ba generale bafise amashure 8 batize ariko bitababuza kuba ba generale. Izo nyigisho zaje ari mbi cyane, ziratwicira ugwaruka. Ubu rero bica bijanye n'amashure bayononye, kurongora amashure bidahagaze ku butwari bw'abigisha nk'uko kera byaba bimeze, ahubwo bigahagaze kuba umuntu ari imbonerakure. Kuba uri imbonerakure bikagutuma kuja kuba umuyobozi w'ishure, ugisohotse mu ishure utaranamenyera kwigisha, bigatuma umwigisha atagira agaciro. Ingene abigisha bahabwa akazi byose bisanga ari ibintu bibera mu migambwe, ingene banagakora umugambwe ugasanga urafise uruhara rukomeye cyane mugo n'ivyo bintu biriko biragenda. Intwaro ya CNDD-FDD yarishe indero mu gihugu. Hari iciza bari bakoze cukongereza ingene abana baba benshi kuja mu ishure no kubaka amashure menshi. Ico cari ciza kuko imbere abize bari bake, ishure ryaca riba ari ryabakeye. Ariko ubu naho ishure ryarabaye rya benshi, haca hatakara kanovera k'ivyigwa, hatakara ingene umwarimu wenyene yumva ari umwarimu w'akarorero ku buryo umunyeshuri yibona mu mwarimu wiwe. Ivyo bitera bitakara, dutakaza nyene agaciro k'ishure ry'u Burundi. Kera ishure ry'u Burundi ryari ryubashwe, uwize mu Burundi agiye mu mahanga hose baramutangarira, ariko twarasubiye inyuma gose muri ico gice. Sinzi ingene tuzosubira kuhavyura, ariko nk'uko wari utanze impanuro, ishure nihabwe agaciro gakomeye, inyigisho zitangwa mu mashure zihabwe agaciro. Kumbure nk'uko wari ubivuze, hojaho urwego rw'igihugu rujejwe ikibazo c'indero. Kumbure hakabaho ico kwitwa Conseil National de l'Education, Etat General de l'Education, hanyuma Conseil National de l'Education, ku buryo ikibazo c'indero citwararika kugira ngo amashuri asubire ku rugero indero y'u Burundi yari ifise mu myaka ya kera, nk'uko Barundi bari bubashwe mu byo bize. Sindabizi muri intwaro barashobora kuvuga ngo Etat General y'ikintu, iyo ikanakogwa ikaba inama rukokoma, ikiga ibintu, igasohora ivyumviro bikomeye cyane, mugabo wavuyeyo bica bibikwa mu bubati. Twabonye Etat General de la Justice, ukabona mu bucamanza byitwa ko hagiye guhindura ikintu kinini, ivyumviro bigasohoka, hageze kubishira mu ngiro ukabibura. Kumva Etat General y'ikindi, hariho za Forum Nationale ku bijanye n'iterambere, uravyumva iyo bahamagaye incabwenge zikavuga, ukabona ko bikomeye ibintu bivuzwe.
ariko ukarindira impinduka ukayibura gushika bindi forum national mu mwaka ukurikira bagashobora bakaza bakavuga ibintu bihambaye, ibintu bikaza birarengana gutyo. Hari ikintu giteza guhinduka, nibaza ko tutabuye kwinjira ngira mu mpanuro, hari ikintu kibe guhinduka, hakaba inzego, niko abasendedefitede hariho abantu bagejwe amabanga ahambaye cyane mu mugambwe n'iperereza bataba barize cyane, ariko hobaho ibisata bigenewe incabwenge. Incabwenge ziri mu moko yose, no muri sendedefitede barazifise. Rero byose umugambwe wari ufise Gerevaze Rufyikiri ntawoza kuvuga ngo uwo mugambwe ntugira incabwenge. Incabwenge ziriyo muri sendedefitede kandi zize zageze kure, zize ibintu byinshi, ziriyo. Mugabo izo nazo nyine ntizifise agaciro muri ubwo butegetsi. Wa wundi yagwanye, wa wundi yafashe inkoho, ashobora ko atamashuri afise, niwe aguma afise ijambo rihambaye, maze igihangange kiteza kubaha uriya. Ivyo rero birakwiye guhindurwa, ibisata by'abahinga bikarondererwa abahinga nyene, hakaba nk'ivyo umuntu yokwita les conseils nationaux, izo nzego zijejwe gukurikirana igisata kanaka, bikaboneka iyo kiriko kiraja, tukava mu majambo gusa meza, ariko ayo majambo ataho yohava ashikana igihugu. Nuko iyi mpanuro utanze nanje ndiko numva umuntu yoshimikira ko uko biri ku bijanye na education, bivuze bijanye n'indero, niko vyoja ku magara y'abantu, niko vyoja ku butungane, niko vyoja no ku zindi nzego, ku bijanye n'umuyaga nkuba, ku bibazo vy'ubutare, ku bibazo vy'ubuhinga bindi. Izo nzego zirakwiye kubaho kandi zikubahwa, maze umugambwe nawe nyine ukiga kubaha bene abo bantu b'incabwenge babajejwe ivyo bisata. Urakoze cyane. Tugiye gutera turangiza kino kiganiro, reka twakira ibibazo bindi nka bibiri tuje turangiza ikiganiro cy'uno munsi. Gushika ubu murakoze abo twaganiriye mwese.